amafaranga atangishwa umuntu kugira ngo yige umwuga, amafaranga benshi bita ay'imbuga, ngo aratuma ugwaruka rwinshi ruguma mu bushomeri kuko usanga ayo mafaranga ari menshi. Ivyo bikavugwa na Desire Uwimana, umwe muri urwo ugwaruka, mu gihe ishyirahamwe Parseme ryariko ritanga inyigisho kuri urwo ugwaruka hari kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 4 Kigarama umwaka wa 2018. Reka twumve ingene abibona. Ibintu by'imbuga n'ingorane ikomeye cyane, na cyane kugwaruka ruba rukeneye kwiteza imbere kuko ugwaruka rusanzwe rudafise aho amikoro, ariko iyo ugwaruka rugomba kwiyungunganya mu bijanye no kwiteza imbere, nk'akarorero biciye mu kunguruza abantu ku mapikipiki cyangwa ku makinga, hariho amafaranga bita ay'imbuga, inzoga y'irigara. Ayo mafaranga rero nayo ararubera inzitizi cyane ku buryo usanga abatari bake batinya gutangura kubera kuyabura, cyangwa abatanguye nabo bakayagurana hama bagahomba. Mbega nkaho muherereye iyo nzoga y'irigara batanga amafaranga y'ibangana gute? Bivana n'umugwi ugiyemwo icyo ugiye gukora, kuko hariho nk'abunguruza abantu ku mapikipiki, hariho abatwara abantu ku makinga n'ibintu, hariho abadandaza. Rero biratandukanye. Nk'akarorero nko mu kunguruza abantu ku mapikipiki, amahera y'imbuga yaharigeze kuba umwaka uheze wa 2017 ashitse ku 250, aho byari bigoye cyane kugira ngo urwaruka rutafise amikoro rushobore kuronka ayo mafaranga kugira ngo rutangure uwo mwuga. Aho novuga nko hariho n'ahandi cyane nko mu budandaji n'ahandi usanga basaba amahera y'irigara, ugasanga urwaruka rurapfana imigambi mu mutwe ntirushobore kwishira mu ngiro kubera inzitizi z'ayo mafaranga. Nawe umushinga ntahe Tarsise Ndayizeye, umuhinga yatanze inyigisho akaba n'umwigisha wa kaminuza, avuga ko ayo mafaranga batanga akitwa ay'imbuga atana kimwe amarira abayatanze. Kubwo rero ngo ayo mafaranga yotangwa mu muco kandi akagirira akamaro bene kuyatanga. Basanze ayo mafaranga atangwa mu bisata bitandukanye kandi akaba ari ku ngero zitandukanye kandi agafasha gutandukanye. Tukavuga tuti ayo mafaranga rero twabonye ari inzitizi, ntiyovaho ariko yotunganywa neza, akaba make, agatangwa uburyo mu muco kandi akagirira akamaro uyatanze, kandi nabo bayatoye bakayatora bazi yuko batayatoye kugira ngo ateze imbere abo bayatoye, ahubwo ateze imbere abayatanze, haba mu buryo bwo kugira ngo bashobore kwivuza cyangwa bashobore kwiteza imbere, akagirira akamaro imiryango y'abo bantu bayatanze, kugira ngo nta inzitizi mu gutanga akazi kuri urwo rwaruka. Tuzi ko ari urwaruka rwinshi rugomba kuja mu bisata bitandukanye, ntirube ayo mafaranga nta inzitizi kugira ngo bashobore gushikira ubwo buzima. Ibyo bisata ari ibisata bitandukanye, ari ibi byo gutwara abantu n'ibintu, aha twavuga nk'iby'amamodoka makuru, amakamyo, amabisi, amakwasiteri, amamoto, amakinga. Aha twavuga nk'ibijyanye no kubarira, ibijyanye no kubaka, gutanga impende kugira ngo ushobore kuba umufundi. Aha mwumvise amatemonyage canke ibyemeza urwaruka rwatanze, aho usanga umuntu asabwa 250 kugira ngo ashobore gutwara imoto, ugasanga amafaranga ni menshi cyane. Hari abagomba kugurisha amatongo kugira ngo bashobore kuronka ayo mafaranga, hari abayagurana bikabananira kwishura, hanyuma ugasanga bigateye ingorane nyinshi. Mwumvise ko hari abapfunzwe kubera kubura ayo mafaranga batanze kubera imbuga. Imbuga rero ntiyoba ingorane ibuza abantu ko bagira imigambi yo kwiteza imbere, kandi leta twumva yuko ihamagarira abantu kwigirira imigambi ibateza imbere. Leta rero yofasha cyane, igafasha mu kugira ngo ishireho urutonde muri ayo mafaranga atangwa, ishireho urutonde, ayo mafaranga abe make, ntabe inzitizi, kandi atangwe neza, kandi agirire akamaro abayatanze n'abayahawe. Mbega mugiye gukora iki kugira ngo ivyo byo gutoza amahera y'imbuga bikorwe yisunze amategeko?
twebwe ibyo turiko turakora ni ibi turabiberetse turabyeretse inzego zitandukanye abajejwe akazi abajejwe urwaruka abajejwe ubudandaji abafata ingingo murabona twari turi kumwe tukavuga tuti ibi bintu urwaruka ruriko ruravuga ruti biratubera intambamyi mwebwe murabimenye nk'abajournaliste nk'abamenyeshamakuru muzobishikiriza abandi nabo bafata ingingo bavyumvise kumbure abadutumye iki gikorwa bazobandanya hanyuma babishikirize imbere babishikirize na bamwe twitorera kugira ngo bafate ingingo bafate amategeko bashireho amategeko hanyuma ayo mategeko aze gutunganya neza ayo mafaranga y'imbuga kugira ngo ashobore kugira akamaro twibaza yuko yogira akamaro yofasha igihe yobafasha mu byo kuvuza mu byo kwigisha mu byo gusahiriza uwo muntu igihe yobagize isanganya cyangwa yobagize ingorane mu mwuga wiwe wo gukora.